Reka dusubire tubaramutse bakunzi ba Nkirebutsi TV, ndizere ko mumeze neza, natwebwe aho turi tumeze neza. Reka tubashimire mwebwe mwese mwamudukurikirana, tunabakengurukira cyane kuko mudahengeshanya kudukurikirana. Ego nkuko muri kumurabibona ndi kumwe n'umutama ari ngaha ku mugwa mukuru wa komine ya Mugina, ni mu ntara ya Bujumbura, asanzwe ba ku mutumba wa Kabere. N'umutama iboneka ko ababaye cyane, agwaye bimwe nawe ugerageje nkuko muri ko murabibona ngaha, murabona ko ari umuntu by'ukuri arembye kandi hatagize igikorwa ashobora kumererwa nabi cyane, amagara yo kubandanya asinzikara, mu nyuma ugasanga ahuye n'urupfu kandi hatari bwagere naho bavuga ko umunsi wageze atawurenga. Ariko kandi wewe ku bufasha bwawe, ubufasha bw'iwanje, uyu muntu arashobora kuvugwa agakira. Turakuramukije mutama. Amahoro. Amakuru yawe? Ni sawa. Mbakwita gutega muzehe? Ihoye ubusa. Irindi naryo? Hemarasi. Inde? Hemarasi. 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 Biraboneka ko urwaye by'ukuri, iyo ngwara yawe ni nyabaki? Wafashwe n'iki ngaho kujisha? Nikizanye. Ikintu cizanye? Cizanye kuva ryari? Maze imisi ngana kutugwaye? Sama kwa gatanu. K'uyu mwaka nyene? Umaze hafi amezi 6 urwaye iryo jisho. None waragiye kwa muganga? Kwa muganga naragiyeyo kabiri kose. Ngora naho turi tugiteranye twabonanye. Baje gukorana rero n'ababarani no kurondera amahera bakucana Bujumbura. Tunawe nta bindi byo kuvurirwa ngaha tubishoboye. Nayo nahaboneye ari Imana yankuyeyo, ababikira banjanyeyo amara y'umwaka wose. Kubera iryo jisho cyangwa wari urwaye ibindi? Cyari ikindi cyari bena ikindi kibyimba nyene. Cyacyo baracopeye cyarakiriye kuba akarere. Ubu rero ntabwo urasubira i Bujumbura? Ubu ntabwo urasubira i Bujumbura kwivuza? Oya sindasubirayo. Nturasubira? Ntiwigeze usubira kuraba ababikira wumve ko bogusubizayo? Reka naragiyeyo kokorayo ngwaye nyakibyimba nyene. None gamuze wowe uvuka he? Nabikiro yanje ko ari ngahe mabaye nyene ko ariho nakuriye. Wakuriye he? Ku mutumba yuhe? Nayo nyene wa Kabere. Mutumba wa Kabere. None urafise umuryango? Umuryango waye ko ari uko nyene mbona. Abavyeyi? Umuryango mbamwe ko ntabuvukamwo, ko nibereye umurerano muri uwo muryango. Uva se banyemera. Urumva umugabo yari afise mama wanje w'amaraso. Iyo yari yamaye agaparasera. Ndakamazemo imyaka n'iyindi, ndamukamburukira ndi umwana mu nzu, bamukwipfira rero asikamaye agaparasera ko kwibera. Nayenze mama apfuye, n'uwo papa yarandeze apfuye, yakareka gutera amanyama karagiye, yongera ucanyure rero. Nta mugore uriko uratuzana nati cyabwe iwanyu iwacu ati nta mugore uriko uratuzana mu rugo rwacu cyangwa ku gahinga iprasera baca barakoresha. Mwava bashurira ku gahinga. Turaborana muri komine, urubanza bararujya. Tuja muri sentare, urubanza bararujya. Tuja mu gipolisi, biranga yanka kwitaba. Tugeze kuri uwo mutumba baramuhera ntiyitavye, urubanza ruca ruherera ngaho nyene. Mbega uwo yakunyaza agatongo kawe muravukana nka mwene wanyu? Kumva mari musangiye mama gusa ata papa musangiye cane? Reka dusangiye mama
n'umwana w'umukobwa arubatse mu Kabingo. None ubu ubana nande wewe? Wewe ubu ubana nande? Uribana cyangwa urafise uwo mubana? Ndibana. Uribana? Ndibana. Ni wirondera ibyo gufungura? Muri uwo mushinga naye uwo papa nyene ko ntako gahinga parasera yanje akagurisha. Niwe baciye bategeka ko kuma akabanza niberamwo ati n'abantu ufise nta mugore ufise buribundiye ngaho ati taho uzopfira nta ngorane. Niko bakorera ku kantu baguhaye? Ako kantu baguhaye ni kubako nufiseho inzu? Mubwiye ko bakagurishije bakana ku gahinga. None ubu bakwande? Ku mushinga nayo yitwa Barinziko. Ni waguhaye icumbi? Revaze Barinziko. Niyo yampaye icumbi, niyo yancumbikiye. Yamutegetse ko bari wancumbikira kuko iyi parasera yanjye niyo yigurishije, nayiherewe n'umuvyeyi ngo nantwe ku gahinga, baca bamutegeka kwampa inzu nibera, akumba kamwe niberamwo. Azoza arironderera ivyo afungura, azoza arirondera ati tinabagira neza bazoza baramufashiriza ngati babona aho yicaye. None ubu ivyo gufungura ubikura he? Ivyo ufungura ubikura hehe? Kanitwengewe n'abantu babagira neza nyene barakugemurira? Nabo nyene barabipfuyemwo. Baza nabi nabi. Okay. Barabipfuyemwo. Ubu rero niwe mpaye n'igihumbi cyangwa utucumbu nkarariruta. Bampa bibiri agura utucumbu nkarariruta. Uko niko mbayeho. None urumva ko baye mu buzima bubi. Kuki utigeze uzana umugore? Kuki utigeze uzana umugore? Nta mugore wigeze? Eka. Kuva kera nta mugore wigeze nigeze urongo? Reka. Nta mwana mbise ko ata mwana n'umufise hano wabyaye hanze? Reka. Nta mwana wabyaye mu gasozi? Hano sinze iri kurambaza. Okay. Ni iki ushobora gusaba abantu bahava bakurikira cyo kiganiro? Eka kuri isi namiriro z'amararo. Amararo yanje ari mu ifuko atatu. Agende ko ndakwanira kuri isi. Mbona yaraheze. Bakunzi ba Nkerebutsi TV, reka tubashimire cyane gose, ariko kandi nkuko mwamubonye murabona ko ari mu ageze ahantu habi kubera iyo ngwara afise. Ufise rero ico Imana yamushoboye kumufashisha, ugasanga arafise ko yosagura ko yofasha cyane kuri uyu mutama, nawe bamubara ku magara yiwe ageramiwe ageze kure. Murabona ko ari umuntu arembye cyane, kandi iyo byoba byiza avujwe yitaweho hama akavuzwa. Kubw'ibyo yaragiye ku ivuriro ry'Imabayi, bamubwira ko bidakunda kubera ko yosaba kubona n'umuganga ajeje kuvura ibintu by'amaso kugira ashobore kugira ubundi buzima nk'uko yarari bwa mbere. Ariko rero nawe akavuga yuko uburyo ari bwamunaniye n'ubu no kugira abeho arabagira neza mubeshejeho. Ariko we rero ufise umutima w'urukundo, ufise icyo Imana yaguhezagije akanya n'akawe, nawe utashobora gukiraga groupe, hama iyo groupe tugashamo urutonde abipfutsa kumuterera, tugaterera. Nibyo turazi ko abantu bakunda gufasha, na cyane nk'abantu bapfuye murakunda gufasha. Kuwo mutima rero urukundo Imana yabahaye, n'uyu akiri muzima mumufashije naho nebyo wabyiza. Akanya n'akanyu rero Imana ibahezagire, ihezagire ibyo mugiye kumufasha, ihezagire ibyo mugiye kumukorera. Nta telefone afise, ntiturabona neza n'uzomufasha ukuntu bizogenda, ariko kandi ibigiye inama bigira Imana. Nimwabyipfuza n'umutama arashobora kuronka ubuzima bumeze neza ku bwanyu. Murakoze, bye bye.